Jewe rero kugira nsange meze uku aca arantuma inzoka nini ndyamye numva indyamyeko sinasubiye kuvyuka naciye nguma nyogomba nka ya nzoka. Hariho ukuntu usanga mfete ibintu vy'ibisigo ngira birabwirana ukuntu utonamenya ntaguciriyemwo. None uwo muntu yakwivye kwanza ubwa mbere ufise turaza yaruwahe yagushaka gushika kuki? Nyumva ko yashaka kungira nabi. Agutange nk'ikimazi. Hakupfa rero Imana yarakinze cyameruko. Fisimana Fisumuzigamye Adizosa nkikice n'urukundo ndakometre singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira. Hola wewe, aya makuru wayumvise wayabonye yitwa Stone. Iyi ni alimentation nyine igezweho ngaha mu gisagara cyacu ca Bujumbura. Ntusubire guhendwa ntuzimire. Iyi alimentation ibintu byose birimwo mvuze byose wumve byose kandi kukabeyi keza. Ikirenze ico ni ngene bakwakira. Wava bibaza ngo niko ndakubesha bebe babwira ugire ngene bintu bikara. Yes, alimentation isanzwe ni supermarket usangamwe ibintu byose vy'amafresha ibintu do karite kandi kwibeyi ntoyi. Naho sahani na kuri Boulevard de l'Iprona hafi cyane na Polisebe aho nawe ntaho utahazi. Ntiwozimira ni kuri rya barabara nyene hari kietaje ciza kandi kinini nk'uko bibona kandi ibintu byabo bigezweho birazimbutse. Irabire nawe raba nibi niho biri ariko kandi akanimero nakanyine ubona. Bose barahasumira mu masaha yose abayuguruye kuva kwa mbere gushika kwa Mungu, kuva mu gatondo gushika mu ijoro ntaco wotuburana. Kuva mu gatondo gushika mu gatondo. Wewe ntukibwe. Stone Supermarket, in God we trust. Hola my people, ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasaha mako maturabirako. Nitwa Noraske ntari wa gatandatu. I'm so rich and man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable. Ariko kandi murabizi yuko muri iyi minsi nitwa Papa Haya, sivyo Jo? Oui. Papa Haya yeah. Sasa murabizi ko ndumenyesha amakuru agezweho kandi abishoboye ni je wa mbere unkurikirana w'icenda 10 hariya. Ariko kandi no musikino kiganiro cacu cafashwe mu mugongo na jitwa biguvu ko atayizi ni aji tangawizi best tangawizi. Urabona yuko n'umutumire wacu ari karayihereza yo. Sasa ugomba kunguka ni muyirangure. So turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yeah. Jewe nitwa Ndikumana Joseline. Tiger. Amuboye Tiger. Nkaba nahuye n'intare. Birakomeye gose umunsi karibu cyane. Murakoze. Okay. Gasome ugasubire. Ego murakoze cyane. Umwasi rutonda. Banyakirije akaji kitwa biguvu. Na urambona bakagira publicité sinari bwakanwe. Okay. Ndakanyoye numva kararyoshe. Murakoze cyane. Ego. Jojo n'umusini wetu zakuba turi kumwe yitwa Joseline mwavyumvise akaba ari umwe mu bigeme b'inkumi ariko kandi akaba agendana ubumuga mu bibonye mu ma introduction n'ibindi. Ariko hampande y'ivyo akaba ari umwe mu bantu bakanyamuneza. Tuza kugenda tuyaga kuri bimwe n'ibindi ndazi ko muza kumukunda wagwane. Murazi ko ntubazane umutumire w'ivyatsi iminsi yose ndabazane umuntu aba ari umuntu muzima umuntu agezweho. Ariko kandi Jojo twidondero bikwiye bavuze izina uri umwana wa kangahe uri inkumi uri iki byose uhera kuva aho wavuye ari ruguru imbavuye ruguru sinzi gushika no munsi aho getse ya. Okay, jewe ndi umwana w'umuhererezi.
Okay. Mvugana muri abana bangahe? Abana 4. Nabuzi kumengura. Kumengura. Cyanga ariki ubyuka wabyibagiye ko. Okay. Papa waracahari? Oya, yarapfuye. Pole sana. Mere? Ariho. Okay. Niwe yanandungitse. Niwe yakurungitse. Yambwiye n'impuzu nambara yampitiyemo. Yagwitemo akajipo ka jaune. Agapira ka jaune n'akajipo ka jeans. Ibintu bigezweho. Ariko kandi Joseline numwe mu bantu bagenda ari ubumuga, reka duhere ngaho. Zagenze gute? Jewe rero kugira nsange Mezuku naba muri Kongo. Hanyuma ngiye muri Kongo tutari kumwe n'abavyeyi. Warungana gute? Nari mfise imyaka 3. Ama wanwayeyo ntawe narinzi. Hanyuma rero acaza kunta antaye. Hanyuma jewe niho kucanguma ngaho kubera uri umwana utazi ivyari byo hajundi kumbe hari umupfumu yaciye ambona. Ambonye acaranda baravuga umwana ni mwiza. Aca arantuma inzoka nini ndyamye, numva indyamyeko nkaguma ndarira mugani yarizanywe no kunjya. Sinzi cyari gitumye iza indyamako. Hanyuma wa mupfuma araza arayirukana iragenda. Sinasuye kuvyuka. Naciye nguma nyogomba nka yanzoka. Ndanyogomberaho. Hanyuma aho narimbura mu myaka 4 gutyoye naburamwe imisi. Hanyuma rero ndakwiza imyaka 4. Hanyuma uwo mugabo atangura kwimba ibinogo, agira ubwoba ngo yangize nabi, ngo aranyishe ki. Nangura rero kwiga kwicara, no kwicara ntivyakunda. Niho guca afata anjana ahantu biti Gitega. Uwundi mugore yaba mu Gatumba yaciyaza. Hari ukuntu usanga amfete ibintu by'ibisigongira birabwirana ukuntu utonamenya. Hanyuma rero niho kuca anjana Gitega mwirerera aho bita muri Senare iramurahazi. Hanyuma njanyeyo jewe ndashikayo mba yuko mama nazi yondi rumva ni ibintu nyene usanga nyene byabaye, ugasanga umuntu ari ivye umwana kamwiba kamujyana nabo barondeza. Hanyuma baza rero kuntora narakuze bangaruka. Uwo nyanjanye yaragarutse kundaba, naranamwibage narakuze mfise nk'imyaka 7. Hanyuma araza aje kuntorayo aranzana ngarukana mu Gatumba. Ashikanye mu Gatumba je ndanka kwera naciye ubwenge nkunda aho hantu muri Senare. Cyane umenga mbuza amahoro. Hanyuma caranzana gushika yaho nja kwiryo shengero. Urumva maze guca ubwenge naciye ndondera aho sengera. Maze kwarondera acarambwira uwo nyene uwo mugore ngo burya rero hari ishengero we mwokumvikana. Ngo riri ngo aho bita kwa Deo. Acabwira umwana wiwe anjane caranjana. Tugiye dushitseyo niho kuca neza na neza baranyakira. Banyakiriye ndicaraho baransengera, ibintu byose bigenda neza. Hanyuma rero uwo mumama rero uwo mumama kwanza aca ntiyasubiye kuza kuko baciye bansengera basanga ndagwaye abadayimoni benshi. Baransengera. Hanyuma rero mama aza kuza gusengera aho hantu nanje ariho ndi. Ucarera mbona Yarakwibutse guheruka ufise
Yagweruka ufise imyaka ingahe? 3. Yarakumenye none ufise imyaka 8. Ne amaraso yitiki. Wow. Enga wewe byoshika ocha ko nyene. Yaranyibutse hanyuma aranjana muhira. Njanye muhira induru ngo n'umwana wacu je rero cyandavuga babimbwiye ndavyumvise naciye ngenda aho hantu cyamvuga tumviriza uko mwamfashe narakubonye ivyo mwangize narabibonye twumvikane je ndi kwa mama wanje na papa wanje ivyo bindi rero murimwo sisuye kuvyumva. Okay, ntaguciriyemwo none uwo muntu yakwivye kwanza ubwa mbere ufise turaza yaruwahe yagushaka gushika kuki? Nyumva ko yashaka kungira nabi. Agutange nk'ikimazi. Hakupfa rero Imana yarakinze cyameruko Shamugara. Nuko kwicara byabereye Gitega bamvura inumwe. Ubwa mbere no kwicara ntiwicara. Nyumva ko nakuma nk'inzoka. Nyogomba nk'inzoka. Byarabananiye. Kukwica. Hamo wagukuye muri Kongo yarindi. Waramumenye ubu uracamwibuka ndazi. Oya nawe nzi ngira ndi yaranapfuye. Pore sana Jojo. Nawe nyene yabaye bunyibe nyene Imana ntiburi kubigenda. Nawe yabaye bukwibe hiyo muri Kongo. Ngarukane. Cyane we nyene yakujanye. Oye. None umugenzi w'uwo mupfumu nyene. None we yakwivye akujanye kuri uwo mupfumu canke uwo mupfumu nyene niwe yakwivye akujanye hariya muri Kongo. Okay, uwanyivye yamnyivye muhira. Baramumenye. Oya. Hanyuma uwo wundi aranyiba anjana muri Kongo. Ni umvu wanyivye anyiba mujana mu Gatumba. Undi anyiba mu Gatumba njana muri Kongo. Ubwa mbere warubahe. Imbere yuko bakwiba bagukuye muhira. Hari he aho muhira? Ari Bujumbura. Bacha kujana mu Gatumba. Undi acara kwiba kandi akwibuye akwivye. Hamunda kwiba muri Kongo arangarukana mu Gatumba. Ariko utanatambuka. Oya naramugaye. My God. Umva ko ari hatari. Bakumva bakwiba? Bakuye banyiba. Jeje shaka bakura. Banyiba bakuma banyiba. Mwavyumvise ubutumire wacu yitwa Joseline nde? Ndikumana Joseline niwe. Undi ni fake. Tiger rero turi ku munsi. Afise ntaye nyinshi zikomakomeye muri ko muravyumva kugira ngo abe yicara gutya abishimira Imana ko mwavyumvise ko bwa mbere yanyagomba nk'inzoka ariko Imana irakinga n'umusashe kuba yicara. Igitega niho waciye uja rero. Aho bita muri Senari. Uca kwiga kuva ku mwaka gushika mu kangahe? Okay, cyandiga baranshira mu ishuri. Baciye banzana kuri Senkizito. Bankwi Gitega. Ko narabaye kinini Gitega. Mwirerero. Banzana kuri Senkizito ngaho impande yo kuri Shanike. Ndiga mu wa mbere biranga. Ndasubiramo ndabitora. Cabanjana bansubiza Igitega. Cyandiga mu wa kabiri no mu wa gatatu kugera mu wa kane. Mu wa gatatu nibuka mu wa kane naciye ndahiga mu Gatumba. Aho rero naciye nangura ubuzima bubi. Bumeze gute? Iranshikire mama rero wanyawe rero ariwe mama rero. Nese we yagukuye Igitega? Inde. Uwo mama wawe simwe watubwira yagukura Igitega? Oya mvuze yankuye mu Gatumba kwishengero. Rayiwe ntiyavuze ngo. DJ wumvise. Ntiyavuze ngo yamukuye Igitega. Oya. Mawe bahuriye ku rushengero juste nyene kucari ku umwana wiwe nyene urabona akamaraso bakwega. Nawe undi yamukuye mu Gatumba ivy'Igitega ntiyarazi n'umwana ngo ari mu biki. Oya. Bararondeje barabuze. Yego. Ubwo buzima rero bubi wabayeho bwari bumeze gute? Okay, ubuzima rero nabaye mwo bubi rero. Mvuga ati je narabonye. Kuko ivyo nkubwiye vya mbere ni inkuru. Nivyo wiboneye. Ni inkuru banteye y'ubuzima bwanje. Hanyuma jivyo niboneye. Mu Gatumba nararaha
akacaza umugore w'ishetani akacavuga ati oye wari awo n'uwikuzimu ni mute, bakaba barantaye uwundi yantora kwa kundi nyene birancanga. Uraza umugaye rero ufise n'ikintu niki witwaza wishimikiza kimwe ntugira zero, ukabaho uko ukaba uno munsi nyimba mu Gatumba hariyo amakaritiye usanga ngo Gatumba sisi ngo kwa Buyengero ngo kuri Panekoti ibintu nk'ibyo ku Mushasha hose. Rero nkahaba uno munsi ndamaze igihe kinini namara ukwezi akacaza umugore nyene wamubona igihe cyose akaza Jenny ati wanje yaja kwabo ku bantu bagutunze gaca batamwo politike bakagira ubwoba nkaca mbona ngo abo bara kandi rero bakabikora mw'ijoro. Umve nawe iryo bara mw'ijoro. Undi munsi rero ndi kuri bantaye mw'ijoro asha ngo ninteke ngo nterure inkono ngo noza abana ngo nkubure ngo mese. none ukura gute byarancanze ico gihe nari nkiri n'umwana ubu ko ndabikora ibyo byose wumva ndabikora. Nico gituma ngo manda kuronderera umugabo wageze reka urumva rero jewe cambaho uko mw'ubwo buzima bubi gushika mbonye mama wanje. Mama ndagukunda cyane uvyumve ko ngukunda arabizi ariko nanje nkunda kugusumba nanje yambwiye ka nkunda gose. Hanyuma rero nkaba ndose undi mama rero mama ndarose umugenzi yitwa Nare wa gatandatu. Okay. Tutarashika ngaho uwo mugore nawe yaza kuvuga ibintu yari yavuye waramumenye canke yari shetani nyene? Nubariho uramuzi? Ntigera yumva asha yatinze araza rero no kuri shengero aho bantu mu Gatumba abahatsi bahita kwa Deo. Yaciye aza acatangura kunyirukana naho anyirukana mugabo turandatinda ndaronka ndabona mama wanje arambwira ati taha muhira ntahana ndashika ubu ndamahoro. Kumwe na mama ndi kumwe n'abavandimwe benshi cyane nkaba nungutse n'uwundi. Je tumaranye iminsi ni utarubizi gose. Yego. Okay, none uri umwigeme bariko barakwirukana mw'ijoro urabona yuko atani cubaye hampande yuko ugenda n'ubumuga ntabo baba baripfuje kugufata ku nguvu canke kuguhendesha ibintu kanaka kugira ngo bashobore nko kugusambanya n'ibindi? Oya. Gusuwa umuhungu umwe ahantu nagiye kuririra mw'iryo joro yaraciye mw'idirisha arankubita. Yarankubise yarankubise ku maguru hamwe kwicara vyanka amaguru aravyimba. Nari niga ico gihe ndibuka 6ème niga 6ème uwo musi yarankubise hamwe mari gihe ntajayo. Bukeye mugabo ca ndavura ngenda gufata taxi vera kwibarabara mvaho hantu kuko naragijwe mu nzu n'abasoda bajya barari rondo mw'ijoro nibo baje gutabara. Ningo yakubise guhora ngo ndiko ndamuza kuryama je sinari nzi ko no mwiyo nzu harara y'umuntu kuko hari mw'ishamba burya Imana ikizibira n'ibikoko. Nta gikoko cigize kugira na haraza inzoka nyinshi ku bwinshi zikancako zigenda nta niyanyegereye zaca impande zigiye zabonye ko nagowe nyene fini nazo zabimenye. Okay. Ubu unye ufise imyaka ingahe nyimba atari banga? Okay, je mfise imyaka 25. Fense ngaho urayicara? Gice cya senkani. Nicyo mbundanye hano. Niki kintu ushoboye gukora rero? Okay. Jewe nahora nkora ibitumbura. Kana mutahe fisi. Warahombe. Urahonga. Honga bahonga. Bana narahomvye. Ngira urahonga.
ego kweri je ndafise gaje wewe wumva nk'ivyo wobikura he nivyo vyahomvye gute guhomba ugura utuntu nyene umukobwa uma wigura udupodotse oya je sinipodore he babibona n'amavuta no musi sinisize nari nje nyene guhura n'intare ntiyabwimotegwa. Okay, mwavyumvise turi kumwe na Joseline umwe mu bagendana ubumuga ariko kandi bari proud bashingira intahe Imana yuko yabakuye kure nawe bashobora kuba uri umwe mu bantu bagendana ubumuga ukaba warihebuye. Joseline naza kubabwira nta mpamvu yo kwihebura ukuri kose urashiye guhagarara ukavuga uti jewe iki nico gihe canje ugakora amaboko mu mpuzu n'ibindi bitandukanye. Jewe twamaduhura kenshi hariho umwana ariko aramusuguma ku gakinga mwibonye arafise agakinga kanza kajya gakinga wakarose kuva ryari? Okay, 2025 umugira neza wo mu miryango kwa ba mama ari hanze muri Ethiopia niwe yari impaye bamubwiye ikibazo mfise yaraje muhira hanyuma acara menya ko nta kinga mfise ryashaje. Nije kinga rigwanga 700,000 ico gihe yari umuriyoni candagabanya baremera candayigura 700,000. Urigeze kuranga umva nako bitaguma hahandi vya kino gihe bijya anyirigwa 700 donc ubyo bari kugwa nka 1,500,000 ndibaza birazimvye. Mugabo sinyishaka ikinga kwera atabantu bansuguma afise unshaka imoto. Naratuzi garade harabaho imoto kandi bwijana utarinda kurondera. Nibwo sawa nshaka kandi. Wow, umaze imisi bisengera? Uwoza ubona rwose umuntu ari kugurira muri kino kiganiro uri guwanga iyo moto na. Ako moto sinzi kwe ndabaza je. Uzobaze ifu kwicarane wicara uyeka Imana ibiharuro. 2024 nari numva ngo rigugwa ngo igihumbi $1. Bayo ko ari meshi. Kiri ntaho no yakura. Bari kurikirana n'abantu benshi basanga ari umuntu umwe avuze ati uyu mwigemeye kuko ntahika dutera inkuru reka ndamutema akamoto. Muzane Imana bahumugisha. Ashimiye mu izina Yesu Kristo. Naza mbona umunsi umunguye ko ngaha uje n'akamoto. Oye wewe. Oya. Desi nyerere. Okay. Ubu rero muhugira uve muhira urinda kuronka umuntu agusuguma. Mademoiselle Aisa. Mwagusuguma. Uyo ntamurose nguma njyamye cyanke mama iyo kubera abavyeyi usanga barageze mu zabukuru biragoye. Iyo afise umwanya aranjana nawe nyene nabimuteguje ukambweteje uzonjana. Nshaka kuzoja kanjana muga kenshi ni Aisa. Wawe ndi mwana tora duhura ariko aragusuguma yagiye. Okay. Hariho Israeli, hariho Gadi. Muyaba yambaye uniforme za kaki. Sawa, ujya yaba apfuye ku ishuri yaba muhira. Hanyuma umva mfete yaraje tumwishire mu ishuri. Tumurihe n'uburere. Urazi ko abana bubu usanga sinzi ivyo babayemo. Yakunda ishuri. Cya turamuzana rero turafasha nyina. Kubera se yari yaragiye. Hanyuma turamufasha mu bandi bana bose turamutunga hajya muhira. Mu nyuma rero aza kurambirwa ntiyavuga ko yarambiwe no kwiga. Oya no kuba ngaho hano. Yatubwiye ko yarambiwe ngo tumuhe unuze umwidegemvyo wiwe. Tuza kubona ngo uwo yagiye. Turyamye. Yagiye mujyana. Twabyutse umva yabanje aranyiba fone arayitwara yacomora kuri chargeur arataha. Yirigwa iwabo dimanche agaruka ku mugoroba. Zatubona rendi. Yasafiriye. Yacomotse. Se wacaraza umwana ko mbonye azarira habaye iki. Navyo tuzi twe niho tukivyuka.
yahise agenda umwongereyemo akandi kabiguvu aguma acanga munsi mwongereyemo arayinwa biguvu mama we umukobwa we yanwa biguvu umve none ubona we urayinwa nari bazi nahetse wari watse iminsi ngwaye malaria n'ubu nirakira natanguye imitejo none ndiko ndironkera ibiguvu hano nimworaba anyway nwere ko biguvu barantamwo ubu niwe Raisa muhe Raisa aramutse abakunzi ba Solution Con Raisa nigezwe umuce bugufi hello guys guys neza egera microphone neza Rai nitwa Raisa abantu batavuga Raisa neza bavuga Raisa je ni Raisa no muze muriga rero je ndi mugenzi wa Joseline turakundana cyane gose cyane yabizi umu besto amafaranga baramukije cyane twaje kugira ngo tugirane ikiganiro turabakunda cyane bizu subiza uramuri azovuga ngo ntiwamuhirishije hit nakudodesheje nakweretsa abafana okay uramaze kuba uri umukobwa akuze imyaka 25 uramaze kwiyumvira kumbure ku vyerekeye kubaka uramaze kuronka abakuresha canke uri mu rukundo twishure kwanza uramaze kwiyumvira ko muzobana oya ntabiriyo mu mutwe ngira byorinda kwandikwayo nta n'uwo ndonka nta n'ubaza sinzi ko ndi umuntu ndi ku isi jewe nguma mbona abandi ku marezo sose nyene vyarashushe yarahiye mugabo jewe ashe oya nta kigenze kabisa nta ukubaza ati mukobwa mambo vipi nagukunze ashangira naho nyene nobanza kuri sinzi ko no vyishura sinzi ko ngene bigenda nyene sindabizi ari bya mbere nta urakoresha urisiri jojo ndisiri nubeshe nukuri nta mwesha n'icyaha ari umuhazi wo gukundana ariko ntawe ngira ntawe nigeze nta nuwo najemenye ne kubera iki kubera biva kuki kubera ugendana ubumuga cyane sinzi ndi karume tu muri ibyo bintu canke barabura aho bagusa none gashuri kusuga umwana mama wawe bavuga ati none umugabo twomukura bibaze mba ndi muhira ndababwire mba kuri nimero 9 muzoze mumureshe cyo Mbaziatike nimero 9 musi ya mizevi vakabarabara kipave upa kuri tampete imande ya radio Kiritire niyo nibereye hari uruetaje rurerure runini bariko barubaka mucumu telefone akabotike nuko ntimuzovuga ngo sirabaye umugore yitonda kandi asenga nguyo ari ku isoko ya Jojo kubera ikintu batakoresha sinzi nibatubwire abariko barabikurikirana mutubwire impamvu usanga ntaboneka sinzi ntaboneka nyine nuko kuntu guma usuka okay ubu ushoboye gukora iki rero wamirambwire uko ari wohora uteka je ndakora ubuzi bwose kiretse ubunsaba igifaransa n'icyongereza n'igishinwa n'ikilatini igiswahili twagiye mu kirundi twagiye ivyo gusa nimundenze ivyo bantu b'Imana n'ukuri ndabasabye urashiye guteka cyane cyakwe none uteka gute nabona anniversaire yo mu rugo je nkora gato za yego nje bimenye gute byo guteka ubushakashatsi nyene bw'iwanje bwo kuri YouTube je ndiga ndakora ibintu byinshi kuri YouTube nkiga n'ibintu bijanye n'ama business online amwe ndayakora nk'iyo telefone biriyo nkora nyene kubera connection ngora rero usanga atadufaranga ndose birayumba okay abantu benshi bameze nk'uko kwiwawe usanga kenshi bariko barasega kubera iki basega ubwo nsi kubura babashigikira nk'uko kwiwawe canke habari muri ngeso
kenshi n'ingeso. Kandi nawe ushatse gusega ntiwoyabura ugira ntiwovuga uti nta maguru mfise n'ibiki urumva mfete icyambere wikuramo mwibwoba icyo nabonye urabikuramo kuko ubundi ho uzubona umenga abantu bose bakora kuraba ntibikunda kubikora donc benshi basaba bari ingeso je benshi nk'abo muri vire nagenda baransaba nk'aba Dicho gikorwa ndagikora gose cyane. Cyo kugira iki? Cyo gufasha. Abameze gute abagendana ubumuga bakomeye bose. Aha n'abakomeye. Ndabaha. Donc gukena cyangwa gutunga ni mu mutima. Mande majambo. Okay. Mwavyumvise Jojo kagenda tubwira ibintu byinshi bitandukanye aho ubona yuko ari umukobwa akeye gose umukobwa acangamutse. Warize gushika mu kangahe? Okay, mu 9. Makonkuru ciguta hasi. Irankubita kabiri. Tuvuga uti genda bihevye. Nabuza abiri ya nyuma cyamvuga. Oya, so kuvuga ndabihevye. Nabuza abanshigikira. Ubu wabandanye ishure canke wohitamo gukora business? Ndashaje. Ndashaka guteka, gukora utuntu. Pana kwiga. No kurongoka. Sinzi. Washatse umugabo gose Jojo. Ndashaka umuzungu. Biraboneka no mu maso. Undi mwese mu diaspora w'umuzungu. Kandi uruko barutukura umuzungu yera ngo pe. Utaje fini nundi. Ataki France wese. Ataki. Nzopfa kumwigisha ikirundi tufika. Okay, Jojo iyo ico kirato cyambariye imyaka nkingahe? Ikirato. Okay, kinakiguze ryari. Ndavyibuka nta myaka myinshi ndakimana nta mwaka nta mezi nikirato ciwe kirahera tutabesha yagomba gutwesha oya ikirato ciwe ukuntu basi aracambara agaba kakirambirwa hama gacha giho ndi umuntu abagikeneye agafasha sino ntigikuba ni cha prestige sino nda kugishirako none iki kiba kiriko gikori amaguru rega afise amaguru nkayi wacu nyene abakeneye adatambukarira kandi yambara ikirato kizimvye cyamahera bonye ntatsanye byose reka tubize ndakuranya ni hatari bahora bagucokoza nk'abandi abandi bana canke indi generation mungana bikubwira iki bagucokoje ntabwo ndo bancokoza ukiri kwishuri baragiye nyene abahora bamfata ko bashatse bahora bagufata ko bashatse gute baragiye baba muhira urabona muhira h'umuntu ntiyaba umuntu umwe sanga hari abanyeshuri baza kuhaba babagenzi mu miryango iyo nyene uburimo gasanga baroseho indaro baricayeho baritse turabaye abagenzi hanyuma hakagera igihe rero ugasanga mu kugenda bagiye nabi wowe uri kimuga we ntacumaze wowe uri isutwa wowe uri ibi n'ibi ntibabura ivyo bavuga mu buzima ivyo bibaho ariko baragucokoza cyane kw'ishuri cyane ngo n'amanyama ngo nitwokuresha ngo umunsi umwe tuzogufata ku nguvu uri kuragenda ukazorindira rero uguma wisengera Imana ukavuga ibino n'abantu bavuga nibyo kuri Imana udahishwa hari umuntu numvise ambwira ngo iyo kenshi parti y'umubiri imugaye jane nk'udufate urana kara amaguru n'amaguru yonyine ariko amugaye kuva donc kuva aho ntihabuje oya harabuja mugabo si kirenga bavuga ati iyo kenshi umuntu amugaye no kuvuga inguvu zari nko mu maguru zica zija mu maboko nivyo oya agenda afise dukeya ko kubugisha amaguru ndadufise ndahagarara washaka ndahagarara ndetse gutambuka aho washaka guhagarara gutya ivyo navyo watweretse ivyo yabitweretse rero none ngahaye ntaho mfise nifatikite bisaba ikintu c'ingufu magurukira ko nkahagarara
amaguru ntagumagera Jendi no muhira ndashobora gutambuka ku kintu nk'akabebe ku muryango ufashe uri umwana nyene dede. Waruvuze rero ko bagucokoza ku ishure jari ibintu vya gutyo nta na rimwe wigeze wumva ati jewe n'ukuri ishure ngo mandarihebeye kuno kuntu bancokoza cyo ugataha warize bikakubabaza cyo bikaguma uvyibuka? Jewe en fait nize mfise ubuzima bubi. Aho sinari bwabonane na mama. Hanyuma rero ndiga mu buzima bubi utaronka icurya utaronka aho uryama. None wumva ivyo wobimenyana ku ishuri gute? Niyo mpamvu atagifaransa namenye atacyongereza namenye. Ariko uze telefone nziza, telefone nawe wayikuye? Okay, iyo telefone rero ni mama wanje yayimpa, iya mbere yarahiye. Usumvya telefone narayise irafise na pochette. Y'abakwine. Genda werekana iyi telefone ubwoko bwayo. Iyo ni Vivo. Telefone kwe ni nziza. Kerewe nka telefone y'umwe data. Sumba telefone n'abazirondera. Mama wanje arikokora. Aho mubona rero aho. Niyi muhirabe. Iyo ni urabira kama prank. Vyose vya Noraske ntari ya gatandatu. Papa w'abana nyene. None iyo amamigo yakurahe? Je maze nkoresha y'umunsi. Sengese. Iminsi yose ubafise iminsi sengesa. Asha genda kazi. Mama wanje arankunda mu vyumve mwabantu muze mwipome. Abandi bantu muvukana ubu barihe? Babiri bari Canada. Umwe ari ino turabana hajya. Nabo bari muri Canada ntibabwira bakaturungikira inote. Ndaza kubikwishura inyuma y'ikiganiro. Abantu barahinduka? Urica nk'isebo kwinumira. Ingorane ibyo turaza kubiyaga hanyuma. Ngiye nabona ibintu ntinye kwishura. Abantu bahora bavuga ngo iyo umuntu amugaye amaparti atandukanye kumbure ngo barafekta mu bwenge mu kwiyumvira ugasanga umuntu asigaye yiyumvira nabi canka bavuga ngo akagira akantu ugasanga umuntu nga abuza akantu canka afise akantu sinzi. Wewe ubivuga ku iki? Uriyumvira ko ubumuga bwawe bwo bwaramaze bwarigeze kwa affecta mu mutwe kamera nk'umuntu asara? Oya. Genda komeye cyane. Bintu byose biri ku rutonde. Jewe ni je bizera mu rugo nzi kugera ibintu wambere. Ahubwo abo tubana umenga nibo bwacangana kandi batambuka. None bo bwacanganye kubera je navyo nzi nanje birantangaza. Birantangaza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo byose bifataniza hamwe kutugirira neza. Ivyo nibaza kubizi. Wibaza yuko ubumuga bwawe ari ikintu basi cyo kimwe cyonyine obubukesha. Ubuzima noba uko kuntu mugaye ni iki kintu bikesha uvuga ati naho mugaye narashitse kuri iki kubera mugaye nubunyene ubuye noba mvuze ati nshitse kuri iki kubera mugaye ndarose umuntu anyiyumvirako nta wundi muntu bwakiyumvireko shaka guha ijambo. Oya nawe kweli. Imana ishimwe rero ko yabidufashije tukaba. Niwabonye message wimbariye ngene nahatswe mu gitanda nari njyamye ngwaye malaria. Naragurutse. Mama aravuga nibiki uri kurankoma. Ucumubwira gute? Cyamvuga reka. Ndabonye umuntu rero azayangirisha ikiganiro. Aba message. Uno nuwahe nango nawe we sinzomenye uyu n'umugenzi twa Noraske. Nyamakuru nemera. Mwabyumvise agoma agenda dutera inkuru zitandukanye ariko kandi kuvyerekeye gusenga ni kihe kintu wizera? Nizera ko nzoja mu ijuru. Kabiri. Uzoje mu ijuru kabiri. Konfisa agakiza. Uzoje mu ijuru cya kabiri zira kufisa agakiza. Cya gatatu narakize mu byo nari ngwaye.
warurwaye ibiki warurwaye ibiki ari ingwaye abadayimoni aho waruba nk'ubu batumenye ibintu oya reka napani bisazi y'abadayimoni ugwara koma ingwara ukumva urababara bagusengeye bikakuvamwo canke ibitero biva ku mugwanizi ku bansi nk'ivyo wowe ugasanga bijya bavuga ngo muze bagirire deliverance ibintu nk'ivyo ugasanga rero uragiye wari wumva umerewe nabi mu mubiri baragusengeye biraheze ubu vyaraheze umeze fresh ubundi fresh ntunagire n'ubwo ibi byose no bicunga neza je nagize ubwoba ni mwene data bikamufata mana ya Abraham ivyo twabiseze ryari muri za demire hari yakombe reka ndabatere n'inkuru jewe mubona uyu naragiye mu ndege aya kandi rero nari ndabafitiye 2020 itariki 4 z'ukwezi kwindwi 2020 mumbabarire naragiye mu ndege ngiye he muri Kenya mbere nagiye n'indege ugaruka n'iyindi zibiri aya inkura ngayi ikanshikana Ethiopia n'inkura Ethiopia nshikana Kenya warugiye mu biki warugiye mu biki mama wanje nyene yari yanjanye agiye mu bikorwa vy'Imana acagenda janye usengera Kenya bakurihira indege mama agenda njanye nyene yagiye izo foto urazifise izo foto urazifise oya niyahiye sinakubwiye ko yahiye nta Facebook ifise ntiwaraziposting oya bari bayinyivye ya polisa urumva nta foto nimufise uri mu ndege oya ubu ntayo mfise mama arayifise muri kumwe ariko nta ndege uri yarebe asha izina ry'Imana arayuriye jewe ndi kumana Joseline n'agakinga waragatwaye agakinga mu ndege karataye cyo gihe nari naguze rishasha akigurika nk'ikibasha nijyo wajaye mu ndege nukuri kose mana we ndavyibutse byari biryoshye byanje niyo byahereye kuba byiza ibihe byawe byahereye muri iyo ndege icyari kukunyereka byari biryoshe gusa rero ati mu ndege bavuga ivyongereza sharahiye hakihasha nta kimwe wumvise gusa naragwaye kubera ubwoba je ndatinya indege mwabagenzi mwe ndababwira ukuri ndatinya indege bagumora mengira korotse ubwoba amwe bahamagara n'umuganga wo mu ndege araza arampima baca baranyandikira ko nururutse indege hanjana ku bitaro mwabantu mwe Joseline n'ikirori barambwiye ijambo nigira majeste ya Nyamuragi yewe kayewe icyari kubo icyo gico mu yo mumbona ndabibabwiye mwari gutwenga nyimba mukunda gutwenga mwari gutwenga none mama wawe ntiyumvise umuteye ishavu kuntu cyugwara oya mama wanje arankunda wewe ubwo nagukunda kubera ico gihe yigeze kukubura akubonye avuga ati n'Imana yamungarukaniye oya yankunze kera yarankunze tu cyane mu bantu bose babaho kwisi nagiye nabo nunkunda umugabo ari mu kugukunda yega ari umugabo nazaza gukunda gusumba mama wawe tuzojana na mama urabizi mama nakubwiye ko nzokubakira inzu yiwawe ku mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo uzosiga so na nyoko mana ya Abrahamu iryo jambo wiwe ryaje kwica ibintu nawe ngaho nibabona umugabo uzacunga utimerewe nagukunda ariko uyu mugabo nawe ararenze nibaza ikibazo kuko nawe mbona umushuhiyo sasishaka bajya abantu baza guhendana uzuri seriye nderekwa ukazoza utariwe wa vrai nzoba nakweretswe nzogutera shuti urupangu rwacu si rurerure cyane utoca kurengana hariho Tiger hakabaho Zoya abo bantu babiri bakoranye umuriro uraka iminsi yose uri muhira kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu samedi tujya kwiga gitari
ndi mukuza nzanye gitari undi munsi ndabatemu nawe ndire ni gitari ukivuza gute utahagaze wicaye samucira gace aravuza ara turavuza nyene bigakomera nyene jewe ahubwo ndamusumvye niwe mwigisha mfise baramwigisha kandi dufise umwigisha jewe ko bamfata cane aca baranyigisha hama nkaza ndamwigisha ndi mukuza mbatemwo byaba ariko yumvira abagabo inje ituma atagitaramenya ndakubwira we Jojo reka ari byo bi jewe ashiyo nzira kweri sinzo yo niwe babiri muyu namubonye asha wo mu universite wacu washusha getswe Jojo niwe turi kumwe n'umunsi mwavyumvise tukaba turi muri Solution ko ukaba utari bwagire like na subscribe bigire amubandanye wa mbere umviriza amakuru aryoshe n'ibindi murane ko turi kumwe n'umutumire acangamutse kuri byinshi bagiye uratubwira niki kintu wize ku Mana ibintu nize ku Mana ku Mana nasanze urukundo okay ku Mana nasanze amafaranga ku Mana nasanze umubano mwiza mugabo uri mu shitani je nankunda mubiri cyangwa umuntu wese atagukunda abagenzi mfise atari abagenzi rero bose no kuvuga ko bari mu shitani oya no kubwira gusa abagenzi mfise kumi gusa abagenzi benshi canke baki uwa mbere rero ni mama kabiri ni Noraski baratutse ne gatatu ni Haisa Haisa n'uwa kane hari uwundi wibagiye Haisa atari mama lao kula tano wewe ndagufana ruwanje fiko sinakwibagiye urabizi na fiko rompa yari amaetro amire shaya mamega ngo ndakugurira amamega imisi ibiri fiko urakoze mwari mwarahurenganye jamvuga fiko ukumenyerero mwiki gisagara tora ndagucorera ndagushimiye mama nimaze gurana fiko ari mukajorojoro nanyibuka yaranyibagiye wariko uragenda nakaga kinga kawe ego nari kumwe n'undi muhungu muremure yiga universite yitwa Junior niwe yariko aragusuguma cogi nukuvuga utafise umuntu agusuguma ntiwigera uva muhira kaya kikinga nako nakafiki nta n'ukuntu nakumo yaba basari kakandi bagira buca sava none kutaguze kake kandi kayangira niko kazimbutse amafaranga kaya niko kazimbutse wari gupfuma wihoza ico cyo kugusuguma ukagura kamwe wijana harya nakurabona ucugira imboko nini ucugira amaboko y'abagabo naho ndarifise rero rijya naho ndarifise yo byari bitesa naza ndaja muri Kongo ntwaye amafaranga cogi ubuzima bwari bwankubise numva ko watombora numva ko curonka amafaranga yahe nese murambona haje abagendana ubumuga batabazibira haje ku mupaka no nico gihe ubu barakutsibira nawe ugendana ubumuga je nk'ubu mfise ishiramwe duhuriramwo n'abagendana ubumuga gatumba buri kwezi ndagenda iyo ndose bisi tuvuge no ku kibazo cy'amabisi kwanza bisi rero za kino gihe sizo bisi za kera ugendana ubumuga naho zoba zabuze gute ntivuge ngo ntibamushiramo jewe ndi ku Mana Joseline ndakubwiye ko iyi si yose nayibangamiye ibangamiye gute urumva rero biragoye gute basi yamfete ntibanyemerera ko njya muri bisi je kujya mu gatumba sigihumbi je ndi 810 kubera mfise ikinga n'unsuguma nka muri hira ni gusuguma bati kutamurihira muri hira nyene ari kikinga wewe uguma winjiye nturinda gutonda kuronka rero ukwinjiza niyo hari kibazo kugenda nticari kibazo n'amafaranga ntiyari kibazo kugira nemererwe kwinjira mu iyo bisi yabo rero shida sana birakomeye cyane none amashira hamwe muri mwo bahora babaterera iki oya urimenya ni ibintu byo kujya hamwe mukagira umugambi ibisigaye by'ubuzima niyo mugira umugambi gute atamafaranga mufise twarayatanze nyine
umwe wese umutahe wa karani mirega wibatse ngo nibyoroshe none karani miri muri ko urumva n'umukoreya uvuye muri Korea acara aratugirira agashira hamwe tuze turahura buri kwezi duhura buri kwezi ashinga ni waduha itariki nk'ubu tuzosubiraho itariki 2 ubu rero abantu bose bagendana ubumuga bo mu Gatumba n'udafise ino uramuzi canke bose bitegeza kuba ari biripire bameze uko abagenda ku mabekiye abafise ubusheze Laurente abafise amakinga ajya yuko baba bari ngaho abo bidakunda naho ko baza aho hantu twakorani uwo munsi baratugaburira batatugaburiye baduha agafu k'ibigori tugatahana iwacu n'agafu k'ibigori ugatahana gute nkawe muri bisi ubu rero muko murakora imigambi bariko barayikora wowe waravuyemo ndiyo ndi secret ndumubitsi biki noti urumuzi gigwa cyane yagera nayi wawe umuntu azogutombora azoba afise umugore adasesagura ego dayi nibyo uramaze kunywa inzoga cyo ni kibi wanje sinzi ingene zisa nta nzoga urigero n'urusi wabonye igihe ibiguvu yariduze nyine yasubije kaya gatoki bijye bimenya atanzoga baryohe narabiravye narabanye n'abanywa inzoga ya seri bijya vyo kugira uko ubirabe na mwebwe nagize uko yuguruye iguma iduza ifuro cangira uko mba gute ngo ndanywa inzoga namwe mwabafana mwe wapi nywa inzoga kwe katazuna kubera agenda umukitswa umuiniyo ajezike umuyijese uramaze kubarerwa oya kandi nanywa inzoga uborewe nkemu yera norekwa nunye nkabatambira agasho mukibagira ko mukaye aho rutamba gute Tusheme igisiri natamagura ufise utambagura mana uri mana y'amahoro mana we mwabibonye nivyo ndataye uzavuna kajya gakinga bijya rirakomeye kwanza kundusha niryo rutambirako mu rusengero harasha ukazunguruka jemwe imisi ndiko nsengera aho bita muri Gerizo desame Kinindo hafuba muhira hajyo imbere bahora babona uzunguruka kuri kaya gakinga oya ntambuko nyene bakandaba bakumiko uragiye gacha nabicaye bakaca bahakuruka bakavuga ati harenze hatambuka udafise amaguru ibatse je nicaye nkoriki Imana wezagire cyane mukobwa igwe nivyo shaka Paulo mama amina Paulo mama uriko ushaka iki bitatu vyihuta tubisengera nyene Rama Shanta Kaya ushaka iki njaka amafaranga yonyene abijya bindi bivuge tubisengere mbwe njaka amafaranga niki no kujiburaya shaka bica mukere waramaze kwihibura yuko aya magora tokira muramaze kuje kwa muganga canke ibiki je mfise isezerano y'Imana yo kuva kera abantu mwe muvyumve neza mfise isezerano ko nzohaguruka kandi Imana nibesha umunsi nzoryoherwa cyane ikintu cyambere uzokora ni watangura gutambuka n'igihe ikintu cyambere zokora nambutse nacyo mbona zoshimira Imana nabindi ndiko ndabona ikindi nanibagiye kuza kuraba Nora haba kumuramutsa karibu n'umucarama ndiko ndiyumvira kuntora zoza gutora cyanza tatagutore kwera ushaka nzoze gutora ryahe ari nka Dimanche genza ndagutore vraiment kuba ku musenyi no cenda gushaka kuri plage nayo plage murabana iri nko munzi wa akayaga hajya akayaga kweri kabashikira kose haratewe n'amagenda hazi basi yakubesha hamuba hajya
hajya ku mabuye ubu ndacyarenga. Okay, waruvuze uti kuri plage ntikijayo rero. Oya, plage yari y'amabuye n'amazi. Jesi nkijayo anza najyanywe nande. Nari niparanga n'iki yari inchanze. Uramaze kwimvira ko umunsi muzokina film cyangwa uzoririmba? Nkinishijwe nande. Ariko uravyivuze? Bahora twikinira n'abana bo muhira kuri page yanje. Nihe se ni wumva wokunda gukina? Jewe? No, nsimwe mubizi. Oya wiyubona uti kweri niyo ngwaye se ni no kina cyane. Sinzi ni. Woshobora gukina uri kurarira? Ndarira? Rayini. Nega cha tweke. Norira. Turabe norira. Mwo musi byohurirana. Byohuriranye ndira norira. Bihuriranye shapura no cyane shapurira. Nkubu ugomvye kurira wo kwibuka iki? Kwibuka kurira. Kenshi mu kugira ushobore se niyo kurira wibuka ibintu kanaka byakubabaje. Wewe uca wibuka iki kugira ngo bikuborohe? No cyane nibuka ko mfise abanyita. Nko kwibuka ko umugaye gusa ariko kwimuka mfise abanyitaho bikandize. N'ubu nyene norira. Yo. Waramaze kuvyibagira ko genda n'ubumuga. Aha rashika igihe n'ubu kivyibuka ukabaho. Desi mugaye burya umugara ni mu mutwe. Ubu rero waravyibagiye? Ndavyibuka gake. Vyibutse tacyo mbashije gukora. Wagishaka kugikora? Mugaye cyane ibyo navyibutse. Ubushaka nko gukora iki? Ubushaka nko gukora iki muri ico gihe? Basi nko kujya ahantu canke nko guterura ikintu ndi jenyene aca mbona cyo nshoboye. Ndamugaye nibyo canutse arindira uwakaza. Ntigera arambirwa? Warambiwe nzoca ndabivamo kwisi kuba. Uyu niwe ntubona ko ashashe ari mu kuja ku mugabo uzoshigera gute? Zoca niga ubundi butima bushasha. Umwanya igihe ingana gute? Imyaka 2. 3. Ngwitatu. Yagiye muri babahungu biwe? Oya ntabajamo. Yaseriyere. We nyene yavuze ati. Jewe ndi kwisoko ni mu ndeke. Ntiyabivuze we wumva? Ibaze. Aca arasohoka agutanga? Ibaze. Aja kwitaba. Aja kwitaba. Ngorane. None yagiye kwitaba indi minsi ucugira gute? Sindabibona. Agiye kwitaba? Tuvana agiye kwishuri. Sinzi rero ko agenderayo. Je mbona amasaha yo gutaha tureya. Nkuko ndamukeneye ariko. Okay. Ariko je twari twamubuze kugira dusugume tuzoze mu kiganiro. Yari kwishura cyata mu ijoro. Ndabimubaza niyo mpamvu nakwishuye bwije. So, byari iteka kuba turi kumwe nawe wakoze kutwitaba. Murakoze cyane namwe. Abagushaka kanimero kawe. 69 22 50 20 50 22 69 22 50 20. Ufise nimero nziza? Ego. Wakoze cyane. Murakoze cyane. Yeah.